Tuje kuyaga ku abarundi buno musi n'abarundi ba kera muri ya myaka ya 80 70 vyari bimeze gute? Hageze rero ko babaza aho inzoga ziryoshe ziri, je na binomero ya mbere nkamenya ko kwakira inzunga ruryoshe, nkamenya ko kwa mayeba ruhari, nkamenya ko kwa ntiruva kure rwahiye, nkamenya ko kwa kinobe gutyo ubitekeye ibitaryoshe waca uja kwicara muri groupe y'abari ko bagira ibiryoshe kandi bakwirukana twararyoherwa tugasanga mu gitondo namye numviriza abanyeshuri ukuntu baramukanya baramutsa umwigisha yinjiye baramukije muntu ze mu Congereza. Good morning teacher, good morning, how are you? I am fine, thank you. I am fine, thank you. Kaca bapanga ibintu nk'ibyo. Hari umuntu ashobora kumbona hariya akavuga ati aho karashira isoni. Ni vyiza canke ni bibi? Nk'akarero notanga nk'umuvyeyi mu mama ashobora kurekura umwana wiwe akaja ku ishure atambaye neza atikwije. None iyo mukosora gute niyo mu mama nawe nyine atikwije. Hari igihe wabona basohotse bose ukifata mu maso. Mbega zijya mpuzu bibagiye kwambara izikwiye cyane bari bwaheze. Ngo igiti kigororwa kikiri gito vyokunda yuko ahinduka abisaziyemwo ari vyo yakuriyemo. Kandi nico kimwe n'abo bavyeyi nyine hamwe abavyeyi badashobotse. Numva zama. Ivyo niwe bivuze nivyo. Mwaramutse barundi kazi, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro. Ndabutse kuri mikro ni Ange Irankunda. Ikirundi rero aha. Hagira havuga ikirundi. Vyanka vyakunda turagerageza ariko naho atari cinshi cyane muranyihanganira. Impamvu rero mvuze ngo ikirundi niki twagerageje kwakira umutumire w'iteka azi vyinshi, hari ivyo aturusha canke hari ivyo umurusha, ariko hari vyinshi nkeneye ko atuganiriza. Mbego umutumire musheneye kumenya ngo ni umutumire nyabaki aje kutuganiriza ibintu nyabaki, aje kutubwira Jean novuga yuko ari ikirundi, tuje kuganira ikirundi, tuje kuyaga ikirundi, tuje kuyaga ku abarundi buno musi n'abarundi ba kera muri ya myaka ya 80 70 vyari bimeze gute. Tuje kuvugana rero ku bintu nk'ivyo onye hari abantu benshi batabizi canke generation urunganwe bw'uno musi batazi bimwe mu vyaranze Uburundi. Reka tumuhe kaze kwanza ntamwishije amajambo menshi kugira ngo atuganirize canke atuyagishe mutama n'amahoro. Namahoro cane. Mumeze neza? Yego ndakomeye. Meze neza. Abatakuzi canke aba bakubonye irya mbere bashaka kwidondora akazina kanyu? Jewe nitwa Ndayirukiye Joseph. Niyo mazina yanje. Ariko izina rya Ndayirukiye ni izina ryaje niga muri primaire. Mashuri mato ngeze mu mwaka wa gatandatu. Mu myaka yacu muri ico gihe harabigiharije guhindura amazina y'ikirundi kugira umwigisha amenye ukuntu apanga atondeka abanyeshuri mu gihe c'ibibazo. Kugira mu gatandatu hinduka Ndayirukiye hama bihereraye. Kandi twarakundana kwemera guhindura izina kubera gukundana. Yego gukundana. Barimo akacagira ati reka tubapange gutya kandi mu byo bikurikiza uko. Shaka twiswe iryo zina. No musurifana nimba witwa Zubeda ni hahandi nyene biragusha uripfana udashaka kugira cours d'histoire. Nico ni kimwe mu bintu biranga Uburundi canke biranga indero y'uno munsi. Uravuze yuko amashuri mato sinzi ko tubwiraho warayize ayisumbuye kungene vyagiye birakurikirana. Yego amashuri mato nayize aho mvuka. Je nsanzwe mvuka muri commune Kibago, umusozi wa Kibago, intara ya Makamba. Mato kuva mu wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu nayize Ikibago. Kibago ariko sinatoreye ko nkuri Kibago. Vyabaye ngombwa kugira mpindure aho niga. Kubera Ikibago hari hafi y'umuhira narafyina cane, mugabo sinafyina cane nkuko bimeze. Byari nk'ibintu biri mu gihari. Utavuye ku iryo shuri twebwe iwacu hatora ko nkura abantu bake cane. Hanyuma nja mva ku ishuri y'Ikibago nja kwisabira ishure niga mu wa gatandatu ndisabira n'indaro aho naba ndava aho hantu ko nanka gutaha muhira twara abantu babayeho neza cane mu muryango wacu. Narava muhira nkaca nja mwitonka imihwi nkaja hariya nkatora ibijumbu nkaja hariya nkava kuragira nkanywa amata nkagira gute nja numva umenga ndi mu gafyinyi. Ishure simbone ko hari kazoza karyo nkagira nti rero ko mpoze ko nkuru kabiri ikananira
ubu ngoma nimuke nje kuyikorera ahandi nca nimuka nja ku yindi shure yitwa Igikurazo ni muri komine Mabanda mva muri komine Kibago nja muri Mabanda kandi naba ku muhana nabako ngari umuhana wo muri famille mugabo zakure nabana bavyaranje baranyakira turabana uwo mwaka kandi uwo mwaka umwe naciye ntora konku nca ndayizo muhira nyene ukiraho muhira vyagende gute baravyakiriye gute bari barizeho abavyeyi kugira ngo bagutahure kuhinduye ishure kugiye guhindura ishure kubera yuko ubona ko ryakugirira akamaro canke bigufitiye kazoza muhira barantahuye kandi bo bampa n'amafaranga yo kugira nje kwiga aho hantu nibo bampa amafaranga nibo bampa vyose mugabo mu ntango ntibantahura bavuga ati guma ngaho uzotorera ko nkuru ngaha nanye nkaguma msita mvuga nti kandi bikunda sinshobora gutorera ko nkuru ngaha uko ngaha iwacu Kibago hariho umugenzo w'abarimu basamaza abanyeshuri abarimu barasamaza abanyeshuri bavuga bati iwacu twe twakanye inzoga ziryoshe cyane abarimu barakunda urwago hageze rero ko babaza aho inzoga ziryoshe ziri je na binomero ya mbere ngatwara akadumu ngatwara umukuza ngenda utuzanire urwagwa kwanaka niho ruryoshe nkamenya ko kwakira inzunga ruryoshe nkamenya ko kwa mayeba ruhari nkamenya ko kwa ntiruva kure rwahiye nkamenya ko kwa Kinobe gutyo imihana y'iwacu iryosha narayimenye kandi nari nzi programme yahari inzoga zihiye none uko rwagwa barugutuma uri kwishure barunywa ryari canke vyagenda gute nko mu gihe mba ndi kwiga hasigaye nk'isaha imwe kugira dusohoke kugira nabo baje kuronka umwanya wo kunywa ko twaririrwayo si ibyo muri iyi myaka biga amasaha makenya bakasha bataha twe twaririrwayo no gutekera twaratekera ibyo kurya s'il vous plaît ku birometero 2 tugatekera inge kandi hari amashuri yari make cyane amashuri yari make bafata ingendo ndende abari kure rero bategezwa gutekera bakarira ku ishuri gutekera ufise ibyo utekera ukabitekera abatayifise nabo barahanwa barahanwa bagakubitwa kubera batatekeye harimo nabagira bakinyegeza bahagira ibintu vya mani bahagira ibintu vy'amanyanga bagatekera ibitarimwe ngo harimwo indya natazirimo kandi bakibana n'amatekego ko twashira kwidirisha amatekego tukashira kwidirisha twatondeka canke bamenye umuntu iwabo batetse ibintu biryoshe cyane cyane twebwe hari iwacu nk'abamuzwi abana bifise iwabo babazwi ubugari indagara inyama kwanaka niwe yatekeye ibiryoshe amantu ifirimbi ivuze yo gusohoka ko bavuze firimbi yo gusohoka uja kurya tugatanguranwa ya mateko ari kwidirisha harige watwari tekekwa ugira ngo ni kwa batari gwawe harige wasanga harimo n'amase ukagenda gutekura ngo musange n'abantu ugasanga wigi wawe harimo amase ibaze watekeye ugasanga watekeye cyane nayo ibyo wawe wabitekeye watekeye ibitakuryohera uwo munsi ko bitekera ku nguvu bakabigutekera ubitekeye ibitaryoshe waca uja kwicara muri groupe y'abari ko bagira ibiryoshe kandi bakwirukana twararyoherwa tugasanga uratubwiye uratoye konkuru secondaire waciye uja hehe mbega waragira amahigo yo kwiga université canke vyagenze gute jewe nize imyaka myinshi je natanguye umwaka wa mbere muri 79 nagiye kuva mu mwaka wa gatandatu muri 87 natora konkuru ncaniga umwaka w'indwi muri college public college ya Ecclesia Catholique college Mabanda ni college yari yubatswe mu kigo c'abasaseredoti kandi yari ya paroisse yari ifise na interna yari ifise n'uburaro twari amaklasi 3 ari parallel yari yindwi gusa duhejeje yindwi twara tuja mu yindi shure kuri Makamba twazwigiye 8 maze guheza 8 mu w'icenda ngiye gutangura w'icenda nacenja kuwutangurira mu seminari y'Ibuta nca ndiga mu mwaka w'icenda mu seminari y'Ibuta niga umwaka w'icumi seminari y'Ibuta hanyuma nca mba oriente muri Sibururi numva navuye muri sud nguma nduga vers le nord ndaduga mbaye oriente muri Sibururi aho hari mu mwaka wa 91 hanyuma ndatangura superieur kuri Sibururi wiziki kuri Sibururi nize scientifique B ubu sinzi ukuntu bavyita ngo ni science de la terre ivyo ntibibaho tuyari scientifique A scientifique B na lettres modernes hanyuma mvuye kuri Sibururi
amagume yabaye je niga mu mwaka w'12 ico bita muri seconde ubu hanyuma amagume yo muri 1993 amaguma abaye turiga turaheza na twiga nabi hari twiga n'ibice bibiri ku mwaka tukaba duhejeje ibintu bita amasomestre mu gifaransa tukiga ibice bibiri vyonyene habaye amagume araba gushika mu mwaka 1996 ndaheza naheza enseignement supérieur et humanité naheza maze guheza cyamanda nja muri SMO nabanye kuja mu gisirikare hari service militaire obligatoire twateza kujamwo kandi ico gihe byari bigeze byari bikwiye umutekano ntwari umeze neza natwe twaraje mwibarara tukisabira tuti turakeneye kwigwanira turakomeye dukeneye kwigwanira tubonye umutekano utameze neza hanyuma haca amategeko mu gihugu barashinga itegeko ry'uko abanyeshuri bose bahejeje baca baja muri SMO mbere kuja muri university nja muri SMO ncangira formation muri Kambururi aho umusirikare turakomera turabandanya ibikorwa vya gisirikare amezi 3 aheze turabaye incorporate turaja kuri Jiji turaca mu Masasi hanyuma turava kuri Jiji turagira défilé de clôture ama SMO yose yari Mwaro na Bururi tuja kuri Tere njanja mu Kirundo twaje tuja kugwanira mu Kirundo turaja gucungera amahoro n'umutekano mu Kirundo mejeje uwo mwaka wa SMO nca ninjira muri Grand Seminaire ntangura umwaka wa mbere wa Grand Seminaire wo bita propédeutique Ingozi aho bita Burasira hafi ya Ruvu tamara yo mwaka umwaka ndawuhejeje nca kwiga muri philosophie i Bujumbura ahangaye i Bujumbura nanashingira umwaka wa philosophie umwaka wa kabiri sinawuheza nca kugira stage annuelle muri Paroisse Nyanzarake nca ndayivamwo muri 2003 umwaka wa 2003 nca ndonka bourse kuja kwiga hanze nca niga mu Rwanda turikwa na Eglise Catholique yaraturungise kwiga hariya hanyuma nca ndahiga imyaka 4 ndonka licence muri psychopedagogie ntaguciriyemo uratubwiye yuko abantu benshi canke twebwe nuvuga ko tukiri batoyi tuguma twumva ngo kera ngo SMO ngo nta muntu ngo yaciye ku ntebe y'ishure ngo ataciye mu KSMO tukara twibaza rero mbega iyo SMO ni giki bavuga ibiki biga ibiki babigisha ibiki hagenda uwatubwiye ko ari obligatoire ko iki hatagenda ushaka ubutagenda gusa no waragwaye ni watagenda ko byari obligatoire mu nyuma twebwe twagize ubwa mbere twagize SMO service militaire obligatoire nico gisigura SMO ni service militaire obligatoire mu nyuma promotion zagize rakwirikira baciye bagira service civique obligatoire SCO ici service civique ari wize by'ubuganga yashagenda kuvura kamara umwaka wose avura gisoda mu pana mu gisoda eka je numvise ngo SMO numva gisoda ni SMO mu nyuma iciba SCO yaraja mu gisoda hagira formation y'igisoda cyangwa igipolisi abakobwa kenshi bose bagize igipolisi bigira muri ENAPO bagakora iyo formation bari mu gisirikare mugageze yuko bagira service yari 3 mois de formation amezi 3 y'ukwiga hanyuma amezi 9 kurikira wacuja mu gihugu akora ari umuganga akaja kuvura ari umwigisha akaja kwigisha mugabo twebwe byari bitandukanye na SCO twebwe twaja ku maposition tukaja guhangana n'umwasi tukagwana none ko kibagira obligatoire batagira nyene volontaire uvuga ati ubishaka nugende apana obligatoire byari obligatoire ntiwinjira muri université ntiwayinjira utagiye muri SMO cyangwa SCO ryari itegeko ryabaye ryashinzwe muri leta kuri bose ku gihugu cose nta exception nimwe nabikubwiye nta numwe yateza gucira uruhande y'iyo tegeko bose baraje kiretse ubutabishobora ugendana ubumuga canke udakomeye neza udakomeye neza yumva afise ingorane z'amagara none ntabagirira ingorane ugasanga ntibagarutse canke bavuyeyo bari bimuga kwera n'urugamba nagonyene vyagenda gute benshi hari n'abagenzi banje benshi bapfuye hari abapfuye harimo abakoroka ku modoka harimo abakoroka ku mugozi harimo abaraswa n'amasoro nyine twara abasirikare bakakurasa
c'est fini ugapfa. ntiwagira ubwoba Ubwoba bwarabaho nyine. Mugabo tumaze kujayo twariga hariho uburyo bwo kwiga ibintu vya tactique militaire. Twiga nk'abasoda kwasanga tumeze nk'abasoda. Twe nka promotion za mbere twe batufata nk'abasirikare. Nimwe vya commandement twaba tubizi. Twaratwara n'amasection cyane tugatwara amantu z'ama peloton ntibabemera ko tuyatwara. Twatwara ama section turi nko ku position nta wundi muntu yadutwara atari umuyesumeo. Kujya dukurikirana matrikire ariko ntibakurikirana matrikire mu gisirikare. Nk'ubu mvuze ati ndahejeje ishure iyo sishaka kuja muri universite byaba ngombwa ko nca mu SMO canke iyo SCO nkaca nitahira barankurikirana baragukurikirana nyene bagusanga ni muhira umwana aheje ari hehe yego yariteye kuri bose ntiwaca ku ruhande ubuzima waje mu buzima bwari bwose barakurondera heje imanite service civique cyangwa service militaire ngira ntashe byaba biheze ivyo byari abantu bagomba kubandanya amashuri oya hari inyigisho zo gukunda igihugu civique none civisme ntayo mwiga kujya twe tuyiga canke twayiga kugira ngo biherere ngaho nyene civisme yari kandi yari ikomeye kandi kenshi civisme yaratuma abanyeshuri bayoberwa yari ikomeye twariga ibintu bikomeye twariga ibintu by'umugambwe tukiga ibintu by'abatwara imigambwe kuko ico gihe kuva muri 91 na 92 habaye ibwirizwa nshingiro rishasha ryemera imigambwe umuzo w'imigambwe myinshi mu Burundi twateza kumenya ku mutwe abakuru b'imigambwe n'imigambwe yabo n'imyaka yatanguriyeko iyo migambwe n'icivugo c'umugambwe n'indirimbo z'imigambwe zabo tukabimenya civisme twarayiga kandi ikomeye tukiga gukunda igihugu mugabo muri ntozenya muri politike y'igihugu kuno yari imeze kuno byari byubatse uwo mwaka twawumara turi mu nyigisho zo gukunda igihugu kandi ivyo ndavyibuka no mu gihugu kibanye cy'u Rwanda barabikora nivyo barabikora muri iyi myaka sinzi muri iyi myaka bakibigira imbere yo kuja muri university abanza kuja muri service ubu nta bigihari ubu ngira nta bigihari sindabizi yego uratubwiye ko waciye uronka bourse yo kuja hanze uragiye mu Rwanda waciye ukurikirana ibiki byagenze gute mu Rwanda naciye nja mu gisata hari ibisata bibiri mu ishure yitwa ISPC yari Institut Supérieur de Pédagogie et de Catéchèse mu nyuma ubu yitwa Université Catholique du Rwanda hariho option zibiri hariho méthodologie catéchétique hariho psychopédagogie na pédagogie catéchétique izo zibiri rero je naciye ntorerwa gukurikirana ivya psychologie ncangira psychopédagogie ni psychologie appliquée à la pédagogie niyo naciye niga ndaheza nkundo nkamuyo diplome ya licence hama ndagaruka mu Burundi mu Burundi ugarutse bakwakiriye gute abavyeyi bavuga ati umuhungu wacu rero barabonye uko hari ahantu ategereza gushika canke ahantu ariko ararondera gushika bavyakiriye gute canke ivyo bintu bari babikwiteze ko vyagenze gute mu Burundi abavyeyi banyakiriye neza cyane mvuye hanze kandi naraza no muri vacances hari hafi twaraza muri vacances hari umwaka civile no kuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu 12 niwo mwaka w'ishuri bahera mu kwa mbere bakashikana mu kwezi kw'icenda umwaka ubuheze mu kwezi kw'icenda mu kw'icumi ni vacances mu kw'icumi kw'icumi na kabiri mu kwa mbere usora dutangura ubundi mwaka naraza mu kiruhuko banyakiriye neza kandi bari bishimye baryohewe nuko baronse umuntu avuye kwiga hanze mu muryango kandi mu muryango nitwize turi benshi naho tuvukana turi benshi sinabwiye aho tuvukana ko bangana ni bangana rero mvukana n'abantu tuvukana turi 14 mama papa umwe papa ni umwe mama ni babiri uriko uraraba generation ya kera canke urungano rwa kera ugwaruka rwa kera uravye ukompaye n'uguno munsi bimeze gute hariho ikintu cahindutse hari ikintu tubura uriko urabikompa ubona bimeze gute mumbaje muti urwaruka rw'ubu n'urwaruka rwa kera ukuntu bimeze urwaruka rw'ubu ahubwo rurakomeye cyane uko ruhura n'impinduka nyinshi mu isi no mu gihugu ayo rwaruka rwa kera uko twarutse ibidusamaza byari biki ntibyari byinshi naho twaruha amashuri yari kure umuntu aragenda akaruha ishuri yarashura kubiri kilometero 10 5 8 12
umuntu ku munsi ugasanga agenda ibirometero 24 kandi iminsi yose, ariko vyaraturusha twumva turababaye, ariko nico gihe cacu. Ariko abubu igituma mvuga yuko bakomeye kuturusha, bahura n'imiyaga myinshi. Ivy'ubu hariho amatelefone, hariho imodoka, hariho abantu, ubwinshi bw'abantu, hariho amateleviziyo, harimo utuntu twinshi tubasamaza, hariho intambara. Kera nta ntambara nyinshi zari zihari, intambara twayumva kw'iradiyo n'amaradiyo. N'intambara umwana wo mu Buyenzi agwana sico kimwe no mukinanira niyo mukinanira umwana agwana. Oya, sico kimwe. Intambara za ruguru nizo mu gisagara sico kimwe. Mu gisagara umuntu agwana n'abantu, d'abord agwana n'abantu, abo bahura ni benshi, hari abantu benshi. Iyo ni intambara ikomeye, murasitana, yaba mwibarabara, yaba mwisoko, mu mabutike, mu quartier, muragundana kandi umwuka ni muke, muracurana umwuka, muragundana n'imico. Hari imico yo hanze, hari abantu benshi muri kino gisagara. Mu gisagara usanga hari abantu benshi, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo abo hanze i Buraya. Imico ni myinshi, babuskire baragundana n'imico myinshi. Ugasanga rero umwana biramugoye umuco afata. Hari umwana ashobora gushika kumara n'imyaka 10-12 ikintu atakizi, ntamenye ururimi avuga. Ugasanga aravanga, avuga ikirundi ugasanga si kirundi, yavuga igifaransa ugasanga si igifaransa. Mu gitondo namye numviriza abanyeshuri ukuntu baramukanya, baramutsa umwigisha yinjiye baramukije umuntu uze mu Congereza. Good morning teacher, good morning, how are you? I am fine, thank you. I am fine, thank you, merci. Bakaca bapanga ibintu nk'ibyo. Urumva usanga bagwana n'imico myinshi, bagwana n'ibintu, ibibazo ni byinshi. Telefone, umwana afite telefone. Je natunze telefone mu mwaka, natanga gutunga telefone yiwanje mu mwaka wa 2003 natanga gutunga telefone. Mu 2003 niga muri university, aho nari mu Rwanda. Mugabo mbwira umwana w'ubu no muri primaire, umwana akivuka aririra telefone, aririra kunyereza urutoke, uguze ijya amatusha ashayigutera. Akeneye telefone Android anyereza ku rutoke. Cyangwa umwana w'ubu aja kwibarara akategera imodoka, agenda n'imodoka. Twe twagenda n'amaguru ibirometero birebire. Mugabo ndazohagarara kuva ngaha muri ville ugenda mukinanira hajya kwibariye ku kiraro, ategera bisi hajya agatonda amasaha 2 amasaha 3 atarashikirwa. Mugabo minota 10 abashitse muhira. Ufatiye ku muco canke ku ndero ugereranije na kera ya myaka yanyu, uno musi indero y'ino musi canke indero ya kera ubigereranije kubikompara, ubona itandukaniro ririhe? N'abahe bafise indero n'abahe bafise nkeyi? Sinovuga ko ata muntu ava aho atagira indero, bivana naho akuriye. Abafise nkeyi n'abahe, abafise iyikwiye n'abahe? Indero burya bivana n'umuntu aba ariko arabira. Mugabo uriko uraba urugezo normale bwo ku bantu bose, abakera nivyo twovuga byari bigendeka, byari sawa. Nabo bakera nabo, yego abakera bari n'indero, novuga nti uravye urugezo upimirako abakera bari n'indero gusumba abubu. Mugabo nanje navuze nti abubu ahubwo barakomeye, niyo ndero bafise ahubwo tubishimira Imana. Bafise ibintu byinshi bahungabanye, kandi n'abavyeyi babo nabo nyene usanga babagenza nkuko bitwara. Uravye nk'ukuntu baramukanya mu gisagara ntibaramukanya, ariko ruguru mutamukije umuntu ruguru ubaye umuntu waye ntibaramukanya. Ni ikimenyetso ciza ku mwana icukuramukanya. Mugabo mu gisagara naho koma induru ntabara ahubwo bafata we uriko ravuga. Ico si ciza cyo mu gisagara. Yego byiza birahari, umuntu aruguru agaca ubwenge. Mugabo barafise ingorane yuko basitwa n'ibintu byinshi mu mico no migenzo, basitwa n'imico myinshi y'imihingo myinshi y'isi. Ahumva imigenzo, indero uri kuravuga ngo indero bafise ni yabubu, iya kera nayo ni ya kera. Abakera bari indero, nabubu bafise indero yabo yo bahabwa niyo. Hagera mu ijoro saa 3 saa 4 kazama ngongeye kurorera umupira.
ngo ndagiye agataha saa sita sasa umwana w'umwigeme hari n'igihe asaba urusha abavyeyi akirarira muri boîte canke asiga chambre yugaye ngo hariyo umuntu kumba atawuriyo yapirutse yagiye ngaba bakera ivyo ntibibaho mugabo kera naho ndibuka natwe ko twafata amasorti nonotorize twarasohoka batatu ndibuka ko twakubiswe cyane gose ku munsi wa mbere twasohotse kwa gatandatu ahubwo kera mwari mufite igitinyiro mwavuga ati naho ngiziki ahanye ndasima les conséquences impamvu mvuze uko niyi urana nkuko je nawe turi kumwe ngatwo turayaga ibintu by'akamaro hari umuntu ashobora kumbona hariye akavuga ati aho karashira isoni kako karaganiriza umuntu agasumba imyaka ivyo kera ntivyari bihari nta mukobwa angana na jewe yashobora kwegera umuntu nka mwebwe ngo bayage canke ubunguranye ubumenyi ariko no musibira hari ni vyiza canke ni bibi navuze yuko ari ico gihe cavyo ni vyiza kandi burya gushira umuntu kure si vyiza hajya n'abakera naho baja kure hari igihe baja kure bakakora ivy'iwabo ugasanga ntibegereye cyane abavyeyi nabo nyene byarashika ugasanga naco ni kibi umwana agiye kuvyiwe hari ibyo ahisha umuvyeyi amaze kubisha umuvyeyi cyangwa umuntu akuze nta mwanya aronka cyane nta buryo aronka kugira ngo amuhanure ubu rero kubona bavugana bakaba ari hagufi na hagufi ni ciza naco umuntu naco yo gifatirako ni ciza cyo kuyegereza umuntu akiri muto umuntu akuze akegerana n'umuntu akiri muto kugira ngo amugarure azaramuhanura mugaye ivyubu usanga bigoye nk'umumama ivyo biragoye ariko naguciriyemwe ivyo biragoye ariko amakosa menshi bayata kuri twebwe abana jewe ndumurezi ndumwigisha narize ivyo kwigisha wanashaka na memoire yanje ikora kuri bose memoire yanje igitabo nanditse gihe naheze amashure yari ifise titre ivuga ngo application du triangle pédagogique facteur déterminant pour la réussite scolaire iyo triangle pédagogique ifata kuri bose hariho lesome zitatu hariho l'apprenant l'enseignant et la matière ivyo zitatu rero izo some zitatu zirashigikira nazo kujya kwa mashiga yo gutekako amashiga yo gutekako y'ikirundi apana y'ikizungu ayubu ajya kora atatu rimwe rivuyeho inkono ntifata kuziko no kuvuga rero ikosa si ry'abana ni bose n'abavyeyi nuko hariho umuvyeyi nk'akarero notanga nk'umuvyeyi mu mama ashobora kurekura umwana wiwe akaja kw'ishure atambaye neza atikwije none yo mukosora gute niyo mu mama nawe nyine atikwije nawe nyine agena atikwije hari igihe wabona basohotse bose ukifata mu maso mbega zijya mpuzu bibagiye kwambara izikwiye cyane ntibari bwaheze ahubwo kugira ngo ntibari bwaheze harimo abambara zidakwiye kugira ngo ntibari bwaheze hari iyindi bahava barenza ko hejuru urumva ivyo sikosa ry'abana kandi sikosa ry'abavyeyi nico bita conflit de génération ico bita conflit de génération no kuvuga les générations zirashwana zirashwana generation izubu nizakera zigashwana abakera bagira bati twebwe niko dufise indero abubu ati mwebwe namwe ntandero namwe mari mufise yumva haraba conflit no kuvuga umwana wubu ntiyumva wa kera hari ikintu twara tuvugana n'abanyabujumbura abo mu gisagara bo twigana ruguru bakiga ruguru bavuye mu gisagara bakaca bavuga bati mwebwe nta bintu munzi mwebwe nta bintu munzi ntimunzi nk'akarorero notanga nko kuja muri toilette y'intozenya y'ikizungu toilette assiege y'ikizungu twe ntayo twakoze tubona haja mu kinogo y'ikinogo umwana nawe uyu nagiye mu kinogo avuga ati iriya intro là-bas sinshobora kujayo ndange nzana po akamuduganira po nayo tukaja tubatwenga twe ntuja muri po oya twe ntuja muri po kirazira no muri psychologie ico bita ntuze complexe rero complexe kenshi complexe irashobora kuzanwa n'ukuntu umuntu yaba yararezwe ukuntu yaba yarakuze nko kuvuga gutinya kuvuga mu bantu kugira complexe yo guhora hajya biratumwa n'ukuntu umuntu aba yararezwe muhira indero y'umuhira nahubwiye ko je ndi umurezi umwigisha murezi
naravyize muri psychologie. Umwana kenshi umuvyeyi adahindurira umwana ivyo yononye, ivyo yabishemwo mu kirundi ko bavyita, biratuma aca ahindura no mu mutwe ivyiyumviro, ugasanga ntakuze neza. No kwihuta kumuhindurira n'ingoga kugira ntaguma akinira muri vya bindi, muri wa mwanda mukuru yagize cyangwa mwanda mutowe, biramushisha agatinya no kubivuga. Amaze gukuraho biragaragara, biraboneka amaze gukura yuko afise ico bita complex, agatinya kuvuga ikintu bishaka gushikira ijambo, akazorinda kura ari muri uko gutinya, ugasanga umutwe ntazopfa yarakuze. Urumva nico bivako? Birapfa kuri ico. Hari igihe bipfa kuri ico, ugasanga umuntu atinya no gushikira ijambo mu bantu kubera agifise ya complex akiri umwana, ibintu ntavyikurako, ntavyashoboye kwikurako, ashaka ngo bamuhindurire, kandi ntashobora kugenda atambaye, yateza kwambara. Hanyuma abavyeyi boraba bakaja hafi yabo, bakaja hafi y'abana kugira ngo babitwararike, babiteho kandi babereke n'akarorero keza. Kuramukanya ntigitwara amahera menshi, ariko ni ikimenyetso gikomeye c'indero n'urukundo. Yego. Uriko muravuga yuko ego ngo hariho conflit pour la génération na conflit y'abantu ba kera, avuga ati mwebwe nimwe mufise indero, abandi ngo twe nitwe dufise indero. Urumva hakaba hariho ayo makonflit. Mbega ayo makonflit ava kuki? Tukaba tubona kenshi hariho aba mama canke aba papa nabo nyene batigenza neza nkuko vyari bikwiye. Twaba twibaza ico kibazo, mbega bobo ko bavutse kera, iyo mico mibi ko twumva ngo kera iyo mico mibi nta yari ihari, yavuye hehe? Erega iyo mico mibi nabo nyene barayibayemwo kandi bivana n'ivyo atoye. Kandi harya baca umugani mu kirundi ngo inka ikamwa ubwatsi yarishije heza ikamwa neza, yarishije neza igakamwa neza. Ni ukuvuga ico uyihaye nico ikuzanira. Umuvyeyi rero nawe yakuriye muri ivyo, agakura novuga atakuriye mu ndero nziza, n'abana biteza kuba gutyo. Kandi ntashobora gukarira umwana ngo ibintu bimeze nabi atahindutse ntiyokarira umwana ngo nawe nta ndero afise. Urumva rero kuva kera vyariho? Vyariho nyine, muga ntivyari ku rugero rumwe. Vyariho n'abana ba ruguru nabo nyine harimwo abatagira indero, ugasanga nakubwiye yuko twigeze gusohoka bataduhaye urusha kw'ishuri. Ishuri yose turasohoka tugenda gukina umupira w'amaguru n'iyindi ekipe yo kwindi ishuri. Ku munsi wa gatandatu, ku wa mbere twakubiswe kw'idarapo, twese tarumwe avuyemo inkoni gutonda baradukubita. Ni kuvuga ivya ruguru n'ivya kera nivyo, nabo nyene harimwo abantu baca ku ruhande y'impanuro bahabwa n'abavyeyi, usanga baciye ku ruhande barabaye abantu badashobotse. Nico gituma no mu gihugu harimwo abantu badashobotse, kandi nico kimwe n'abo bavyeyi nyene hamwe abavyeyi badashobotse. Numva zama ivyo niwe bivuze, nivyo harimwo abadashoboka, bari ku mpande zose, mugabo urugero si rumwe. Ubu birakomeye cane gose. Uravuze ko ubu bikomeye cane, kandi uravuze yuko uri umuvyeyi warareze kandi n'ubu uracarera. Nikihe kintu cokorwa kugira ngo izo conflit zihere? Ntizishobora guhera zose, ariko basi zigabanuke. Izo conflit ni ukuvuga umwana aragira igihe nawe nyene amaze guca ubwenge avuga ati jewe umuvyeyi no, ndavyanse, mama ndanse, papa ndanse, byose akavuga ndanse, nawe acabura ico washimikirako. Ni ukuvuga uwo indero yiwe ishimikirako. Amaze kuvuga ngo ndanse ivyo papa mbwiye canke ndanse ivyo mama mbwiye, biba bikomeye. Icokorwa rero ni giki? Abavyeyi bokwegera abana babo hakiri kare, kandi abavyeyi bari mu ngeso mbi kuva kera bohinduka, bagahinduka. Bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, vyokunda yuko ahinduka abisaziyemwo arivyo yakuriyemwo. Yego, baravuga yuko igiti kigororwa kikiri gito, kandi baravuga kandi yuko ukwiga bidahera. Ukwiga ntibihera, aho umuntu ageze ku rugero rwiwe bivana n'umwigisha. Arafise ukuntu nawe yigisha, arashobora kwiga naho abashaje, akiga kandi agahindura ibintu. Harya ikidahinduka n'Imana. Ibintu birahinduka, abantu barahinduka, umuntu arashobora guhinduka rero agaheba ivyo yarimwo kuva kare kugira atange akarero keza ku bana abariko ararera canke ku bana bariko aravyara.
yego uravuze ngo habeho ukwegerana entre y'umuvyeyi n'umwana bo kwegerana bakayaga ibiki canke hari abavyeyi bavuga ngo hari ibintu ntoganiriza umwana nibaze yuko bishobora kumugirira ingaruka mbi kubera yuko atabimubwiye nibihe bintu umuvyeyi akwiye kuganiriza umwana urugezo rungana gute umuvyeyi ategeza kwegera umwana kurya mwegera kuva kivutse akamwoza akamugaburira akamwambika akamugirira neza no mu gihe aba amaze kwisumbura yomuba hagufi ari ivyo amuyagira ari ivyo amubwira ujya mwanya w'imusamaza ari amateleviziyo y'amatelefone ari biki imipira n'ibindi akabigabanya bagira umwanya wo kuyaga muhira bari muhira hanyuma bakavugana ibyo bayaga ntibibura umuvyeyi arashobora kubaza umwana ati mbe ufise ingorane zihe kw'ishuri wiga neza mbega ufise ingorane zihe mu nzira ugenda neza bisi gutwara neza iyo mu taximene gutwara neza ntabura ico yoherako kugira ngo baganire ibintu ngo babihebeye abamama abapapa nibe baraba yewe gaye n'umupapa ateza kubikora akegera umwana yaba umuhungu cyangwa umukobwa akamwegera akamubaza ikibazo afise mu gihe amaze kumugira umugenzi akabona yuko amuganiriza nk'umugenzi aranamwugurukira akamugira ibibazo afise nta bibazo bihari nta ngorane zihari mu mama cyangwa umupapa nta ngorane zihari umuhungu cyangwa umukobwa bose bafite ibibazo umwe wese afite ibibazo ku rugero rwiwe umuvyeyi rero niwe amenya ukuntu aganiriza umwana we ari umuhungu ari umukobwa akamenya ukuntu amuganiriza kugira mukurikirane mu vyo abakeneye kenshi ibibazo bikunda kwaduka vy'umwana yikora ku muvyeyi cyangwa umwana gatindero biva kutaganira umuvyeyi n'umwana canke naho bikava kukuntu umwana agira ingorane akazigumizamo ntazisohore ntazoshobora gusohora ingorane umuvyeyi batamuganirije hakiri kare ngo amwiyegereze abo umugenzi arava ku ntebe y'ubuvyeyi akaba umugenzi no kwishuri niko bimeze muri enseignement nouvelle niko bitwigisha muri école nouvelle cyo bita école nouvelle donc école nouvelle no kuvuga ni kiri mu gifaransa ni systeme nshasha yo kwigisha yavuye mu Butaliyani muri histoire yayo donc ishure n'umugenzi umwarimu akaba umugenzi umwarimu kera twamwita maître canke maîtresse kera niko twamwita ariko ubu siko bomwita kandi siko bamwita umenga baragihinduye umwarimu c'est un facilitateur ou une facilitatrice nukuvuga ni n'umugenzi bahurira ku cigwa n'umugenzi w'umwana n'umugenzi w'umunyeshuri bahurira kuri ca cigwa kandi umwarimu siwe le seul détenteur de connaissances le seul détenteur ya matière non n'umwana akiri muto arashobora guhica yumvira umwarimu akaca amenya ukuntu ahindura mu nyigisho siwe yoca ivyaheza byose ngo ni maître no kuvuga ni umuntu akuze magistrat abantu bose bakwiye gutinya magistrat mu kintu zenyine magis mu kigiriki magis mvuga maître mu gifaransa no kuvuga c'est lui qui maîtrise ibintu byose mugazi ko byateza kugenda aba mu facilitateur akaba umworosha akaba umugenzi kwishura yego twize ko bigiye guhinduka bivanye n'akamo duteye abarundi n'abarezi abavyeyi ntimuswe guta umwikomo ku bana ngo abana w'untandero bagira ariko banzurayo umuvyeyi wiwe na medecine hanyuma ahubwo wegere uwo muvyeyi muhanure kugira ngo abashe guha iyo message wamuhaye umwana kugira ngo byose bigende neza reka ndabashimiye cyane mutanga ego murakoze cyane naje no bashimira ko mumpaye kano kanya kugira ngo nshobore gushikiriza ishyumbiro cy'iwanje ibyo nize uko ndabibona n'ibyo nabayemo kandi ngakengurukira niyo televiziyo yanyu yaje kungendera ngaha nkabifuriza kuroranirwa mu buzima bwanyu no gutera imbere iyo televiziyo igatera imbere namwe mugatera imbere hama mugashikiriza ubumenyi isi yose haba ubumenyi mu mico haba ubumenyi byo mu mutwe n'ibindi mugatera imbere mugatezanya imbere muhagarukira igihugu. Merci beaucoup yari Angela Nkunda avec Mutama Joseph mucubahiro ciwe reka tubabwire ngo utarafyonda subscribe turabisavye ngo ubikore kugira ngo ikiganiro kizokurikira uzoba wa mbere mu kugishikirizwa turabakunda cyane.